ndasorora iceri kirahinda munganigani musoro udasoro ntuzoresha iceri kirahinda. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop so laba hanging out ka boss for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi ngene tuma wewe wiga wunguka ukamenya umuntu deep you know. Uyu munsi numva mfise umunezero mwinshi kubera yuko izina Muyubira turakunda kuryumva kenshi kandi turakunda kubona amateka yabo. Mugabo today uraza kwiga, uraza kunguka, uraza kumenya Muyubira ndi kumwe nawe ninde. Yitwa Dorine Muyubira. Dorine Muyubira ngene no kubwira yuko yize ku mashuri atandukanye, yize kuri Saint Albert, yongera yiga kuri Sedulac, yongera yiga kuri Stella Matutina. Mu myaka ibiri gusa yari muri club yitwa Higa. Ni Dorine Muyubira ngene no kubwira yuko ava mu muryango umwe na Ange Mucho Muyubira. Dorine Muyubira ngene ndashaka kubwira yuko muri no mwanya ari mu bafondateur ba club yitwa Girizi. Ni CEO, Chief Executive Officer wa Memoria. So, murumva neza yuko tuzakugira ibihe bimeze fresh sana. Kuye ngene twoma twakira abatumire bacu mu kiganiro, ndagusabe n'akaruru kenshi tumukomera amashi menshi Dorine. Mabuja tugira hala 5 meze neza hamwe n'agaciyaza ndagyowe cyane numva mfise umunezero mwinshi mugabo kimwe mu bintu bindyoheye nuko nakunze ukuntu mwakira abantu neza. Mwakira abantu neza kandi biri mu bintu novuga yuko byanshimishije kandi byandyoheye cyane mugabo mumeze neza. Ndamahoro ndashima Imana. Ibintu ni fresh sana. Ego vraiment ndakomeye. Uyu umeze neza uba wiyumva umeze gute? Numva afite akanyamuneza. Ego. Okay. Ikiganiro nakuranye na Ange Muyubira yambwiye yuko vendredi yiwe weekend yo kunayitangura abari kumwe swat n'abantu biyumva namwo n'abantu bavyumva kumwe bakaca batera inkuru bakaryoherwa. Mbwa ndifuza kumenya kuri mwebwe bimeze gute? Weekend yawe itangura gute? Weekend yanje ndayitangura iyo nshitse muhira. Okay. Wanje. Yeah. Ndafiseyo umu BFF wanje mugenzi. Okay. N'umwana wanje. Yeah. Iyo ndamubonye aranyakira agushuhiye gose ashuhiye akabona yuko ndushe hama akaca akeshi abafuriko aramvuza akaziki ngaho tubatweje kwinjira muri weekend bitangure uvuze ikintu kijanye na BFF n'umwana wawe kugira mu best friend w'umwana wawe bimeze gute? Ni biraryoshe cyane. Ni ibintu nifuriza umuntu wese kabisa. Kubera mu BFF n'umuntu akumenya ukabona ati n'umugenzi ndyohewe abaryohewe ababaye anyitaho akanyitwararika nanje nkaba ndamugirira ivyo. Rero nabisanze mu mwana wanje niwe wa mbere vraiment uvuga ko andyohera akampa amahoro akanagutwenza akanantwenza akumviriza n'umuziki. Ego cyane gose. Ufite abana bane. Muri abo bana bane ndari best ndari close kuri wowe bose? Ego bose ariko igituma mvuze uyo nuko ariwe tumarana umwanya munini. Abandi ntibari ngaha rero twaragumanye cyane umwanya gushika naho tugeraho tubana abagenzi. Ego bamwe mu bantu barakunda kutifuza kugira aba best friends babagenzi kubera yuko batinya kuba desu mu nyuma. Mwebwe impamvu mwahise mu mwana wanyu peut-être bari impamvu mwatinye kugira abandi bantu b'imande yawe abagenzi kugira mu nyuma uzosange ubaye desu cyane? Oya ntiwumva uko se wenyine fise ndafise n'abandi bagenzi. Ndamwita gutyo kubera ariwe mwambajije uti vendredi ntangurira muhira hama akaba ari wanyakira muga ndafise n'abandi kandi sintinya ubugenzi. Ego ko biri kose biraryoshe kumva. Ego biraryoshe kumva kandi ni abagenzi umuntu agira abagenzi benshi kandi nta gituma wotinya kugira umugenzi kuko umugenzi ni umuntu akomeye cyane. Nigari uvuga ati naka n'umugenzi wanje ryari ndabivuga haba iki hagati yayo kugira wita umuntu ko ari umugenzi wawe? Jewe ku bwanje novuga ko umugenzi abagenzi bari mu buryo bwinshi.
hariho umugenzi mu kazi, hariho umugenzi mu muryango, hariho umugenzi mu bibazo bitandukanye. Yego je rero novuga ko nk'abagenzi simfise umugenzi umwe canke sinokubwira ngo abagenzi banje n'abantu noshira hamwe, kuko umwe wese dufise ikintu gikomeye cane kiduhuza kandi kigatuma vy'ukuri no mwigura nkuko nanje yonyigura cyane gose. Merci beaucoup. Hariyo Ange Muco Muyubira, hariyo namwebwe Dorine Muyubira, Dorine Joyeuse Muyubira, sivyo? Ndifuza kumenya mu bana batandatu bose muvukana mwese mufise iryo zina rya Muyubira? Ego ni zina ry'umuvyeyi wacu. Okay. Reka ngaruke mu buto bwanyu. Abo muvukana mwese mwari mubayeho ubuzima bumeze gute? Mwari mwakuze mumeze gute? Mwakuze mu kibano mumeze gute? Famille Muyubira en général botubwira ni famille imeze gute? Famille zisanzwe zindi zose. Ikintu de particulier novuga twe twakuze tutafise umumama. Mama wacu yitavye Imana kera, turegwa n'umupapa wacu. Hariho bakuru bacu bari bakuze bafashanyije n'umuvyeyi wacu mu kuturera, hama turegwa ku muvyeyi adukunda cane, yatwihebeye n'ivyo novuga. Aduha urukundo, atwigisha ibikorwa, dukura turi hamwe dufise mutima wa kivukano n'indi miryango myinshi. Hanyuma twari abakobwa benshi, dukurira mu nkuru nyinshi, dukurira mu bikorwa je nico novuga. Ego hama ntaco twabuze kirengeje kuko umuvyeyi wacu yaratwitangiye. Ico gihengeri novuga c'umuvyeyi wacu ca mama yaragerageje kugifuka uko ashoboye, hanyuma biraduha tuma tugira ikiri y'ubuzima. Sinovuga ko ntaco tusumbije abandi bana, twakuze nk'abandi. Ico twari tubuze yari uwo mu mama, uwo twita mama, muga papa wacu yarabaye mama na papa. Nubwo atawuramplasa mama mugabo yaragize ico ashoboye. Yego. Nivyo bintu papa wanyu yabigishije kuva mu buto bwanyu n'uwo mukibwirako? Papa wacu cambere na mbere yatwigishije gukunda Imana, kuyisonera no kuyitinya. Acara twigisha ibikorwa, twigisha yuko ata muntu n'umwe ashobora kurya adakoze. Acara twigisha kurondera inshuti, kurondera abagenzi, gukunda inshuti. Twe twaratunze inshuti nyinshi, kumenya yuko utabaho uri wenyene, teza kubaho uri kumwe n'abandi. Yego akatwigisha na sport kuko n'umusportif cyane. Hari ababitoranye, hari abakiriko barabirondera. Niyo tubashira muri kategori ya jewe y'abakiriko baragwana navyo. Ko muragerageza kwirondeza kugira ngo mbandanye umugenzo. Yego cyane gose. Ange Muyubira hamwe na namwe. Yego turazi neza ko mu famille uzosanga abantu bashobora kuba bavukana mugabo atabugenzi bwinshi buhari hagati yabo, cyangwa ugasanga nakani mukuru aguma yigira mukuru gusa umwanya wose ni muri hafi, sivyo ari nimwe murabwirana byose. Mbwa ndifuza kumenya hagati y'iwanyu mwebwe babiri. Turi babiri. Mu buto bwanyu mwari bagenzi gose, bya bindi mubwirana inkuru zose? Novuga ko mu buto ntitwari kumwe cyane nkuko turi kumwe, kuko twaravukana ariko Ange yari umuntu imibereho yiwe n'iwanje iratandukanye. Gute rero? Ange n'umuntu yamye ari sérieuse, yakunda gusoma, agakunda kwidocumenta, agakunda akagira yagira elete, ntiyari mu bantu vy'amambiance cyane, elete sérieuse. Hanyuma akaca rero abo uwo mu intellectuel akiga, nuvuga ko yize ku mashukera, rero umwana akunda kuba ariko arasoma igifaransa iki, rero ukaca umenga je yarancereze.
washaka kuba ari ku mwanya je nari ku mwanya pa ku mwanya ko mutera je n'umuntu yikundira gukina kuryoherwa gutwenga gutamba ivyo onya naje arabikunda mugabo je nari plus muri make mwahuza vibe vibe riyaza karako nari imbuto ni mwahuza vibe okay. Mugabo uko umuntu agenda arakura mfa naje hariho ivyo bihinduka anje rero akacaba umuntu ari arikuti n'umuntu yumviriza n'umuntu akwitaho n'umuntu asenga umuntu abazi ibintu vyo muri Bible ufise ingorane aca kubwira ibintu vyabaye kuri naka ati nico gihe ndibuka ko muri Bible bavuga akanaka na kacugarukana kamorale ati none ko vyabayeho na kera rero akacaba n'umuntu novuga ko arafise experience kubera kuba mu mahanga gukora akazi kuva kure kagira aho wigejeje ugaca usanga unya turi plus close gusumba aho kera kuko wewe yagumye ari wa wundi je novuga ko ndacari wa wundi ndacari wa wundi na jewe niwumva uko kabisa bishitse twagusubiza muri adolescence wawe n'ivyo ibintu bishikuga kumbura ukavuga ati je musubije hari yanye ndashobora kubisubiramo bino bintu nukuri je kintu cyose nkumbura none umunsi ndagikora nta kintu jewe ni prive ndamutse nshaka gutamba ndatamba ndamutse nshatse kuja mu bagenzi ndagenda ndamutse kubaho umunyene uri umusansusi kuko uri umwana amasusi abari make abari examen uzokora ukaheza mugabo urumva ubu tuba mu bibazo vya misi yose nivyo niyo kwibaza kwigira ubwenge kugira ibibazo bike cyo navyo nibaza ko byongora ingene tubirayo cyo kintu uvuze kirakomeye gose kubera yuko hari ugwaruka rwinshi usanga rucika intege kare bivanye n'ibibazo ruhura navyo sivyo ni benshi bitugora kwakira ibibazo turimo mugabo biciye muri mwebwe ndibaza yuko message yanyu ashobora guhumuriza ugwaruka rwinshi ukora bakurikirana bishitse Dorine mugaca mu bibazo iyo situation muyivamwo gute jewe mvugishije ukuri nta muntu n'umwe adaca mu bibazo mugaje ibibazo ndagerageza kubiha umwanya muto n'ikibanza gito ni kuvuga iki umuntu yoca yibaza ngo peut-être il y a une solution wamana hafi oya ikibazo iyo kije ku bwanje ndakiraba nkiha umwanya nkatekana sindi umuntu avugira hejuru kubera ikibazo sindi umuntu ashavura n'ingogana n'ingoga oya mugabo ico nca nkora iyo habaye ikibazo ndiha umwanya nkakiraba nkakigendereza buhoro buhoro nkacitondera nkagisobokera kuko naco kiba canzi hama buke buke nkasenga nsenga ndumusenzi vraiment naho ntari wa hatari mugabo ndazi ko Imana ishoboye mugabo iyo umuntu ariko araganira mu nk'iki kiganiro sinovuga cane Imana mwariko mumbaza ndibaza ingene ngwana naco Imana irimwo ubwa mbere mugabo ni na attitude umuntu agira je ndanka umuntu abuda donc je ushaka kubudira ikibazo canje je ushaka kureka gutwenga cengo njaniranye urya kubera nshavuye ndamuhitanishe oya donc ndabireka hagwana hama ubwenge bukaza nkasaba Imana ubwenge kandi akenshi irashobotse nkabona ndarenganye ibintu bikaca bifata inzira cyane gose yes reka ngaruke mu bintu bijanye musanzwe mukora muri no mwanya sivyo navuze yuko muri introduction yuko muri CEO Chief Executive Officer wa Memoria ari bivanye n'ama service mutanga turabona neza yuko abantu benshi barishimira ibikorwa vy'iwanyu mugabo ndifuza kugaruka iyo esprit yo kuvuga yuko harageze yuko nuguruza business yanje canke nikorera ivyanje yabagiyemo gute yabagiyemo ryari kubera yuko hari abandi ba kenyezi canke hari abandi bigeme usanga
birabagora gutanguza ikintu cy'iwabo bataronse appui ivuye ku peut-être ku bantu bavukana cyangwa bimeze gute kubwanyu mwebwe mwabitanguye gute iyo esprit ya entrepreneur yabugiyemo gute jewe mvuze ingene natanguye byonsaba ko nsubira inyuma gatoya ubwa mbere na mbere nakuze nkunda kudandaza nkuko nabibabwiye twe dufite umuvyeyi adandaza nkunda kudandaza rero kudandaza kwanje nahereye ku bigopo ubona nk'abajya bagenda bavuga indagara zandagara kera bavuga ibigopo nibaza ko n'ubu hari bakera bakiri je nadandaza ibigopo kera wasanga mu mazu amanido iki hamana agafaranga ndakura ndaja muri secondaire niga kuri Cedulac naradandaza imbombo muri recreation hama baragira ibintu vya gong unique kera twiga avant et après midi harakwera ibintu vy'amagume barahagarika baravuga ko tutangura kwiga gushika les après midi donc 13h niho naca ntangura kuja kwiyumvira gukora ibitumbura akora ibitumbura nkabidandaza umva ko namana gahe akanoti yego gushikaho rero nja muri ntangura kuja mu buzima nahejeje première nshaka gukora ku mugoroba narakoreye dans une entreprise hama naho nyene ndaronka agafaranga n'abagenzi turavuga ko tugiye gutembera tuja gutembera mu Buganda hama tugiye gutembera ndavuga ko nshaka kugira agashoping mugangiye mu Buganda nsanga ivyo bariko baradandaza biri mu isoko ya Bujumbura ndavuga nti none vya bintu ko biri ni Bujumbura ndabigire hehe mugabo twari mu myaka ya 20 ans u baguma bagusolicita kuja gusereva bakaca batangwa kutubwira ati kene twambara imvutano bati mwambara imvutano je rero nko nababwiye nta mu mama nari mfise uwo naja gusaba imvutano byaramugora kuko ndi mugufi kwacu usanga ngo uraza kuyihonyora unyubashe akayimpa rero niho hazi icimvira avuga nti none ko twama turiko turaserva je ntagira iki kuri kintugira ide imvutano rero muri make je natanguye kuzana kijya cimviro cyo gukotesha imvutano uno munsi kabisa ndagenda ndagura imvutano mama cheers navyo narizi niyo ni exclusive news mu maye no kuri kiwa cimviro c'imvutano ni mwebwe yego canda zibirangura ngura hulo ngura imvutano za blanc nizo zatanguye ndazibwira mugabo ko ari nzora ndazikotesha cyarugambere baca barabirondera ari benshi ngira demande nini ndarondera abafasha hese abantu ndababwira rangura namwe imvutano birafasha kwera mugabo nakora ibindi kandi ari umwana sinabona kure muri business nabona nti tanke je nironke amahera naco ndashiramwe abandi kandi biravyara Imana ishimwe no munsi biko biratunga imiryango itari bike cyane gose mugabo ko munakora kandi kazi suivi ntiyaba nziza ugasanga iki kiratakaye kandi mvanga n'utundi tu business je nadandaje cyane amagato d'anniversaire et les gâteaux de mariage mugabo ivyo byose ubu ntana kimwe ngikora kandi sinakiretse kubera kitamfashije novuga ko nk'imvutano narabonye ko atari ko kazi nobandanya hari impamvu kandi Jean Courage abariko barabikora sindabateye sindababujije mugabo ingene nayiko ndabikora na visionary mfise narabona ko hako none izina ryanje ndabihagarika cyane gose les gâteaux de même narabikoze mugabo ndaja mu yandi mabanga ndabona ko umwanya wo kwitaho amagato kubikora vyongorana hako ntakora neza ikintu jewe mfuma ndagiheba cyane gose rero muri make je ndi umuntu namye nkunda gukora des services mugabo bien fait ikibazo c'amatsiko na cengira mu myaka mike mwari mufise akanoti mukaronse mwakaziganya gute sivyo ni mwaca muvuga ati kangire shopping y'impuzu iki n'ibiki jewe sivyo jewe ikintu ndakunda kuba independante narihira amashure hama narifata en charge naco niyima
oya narumva uko kuntu umuvyeyi wanje atari yari wenyene narumva yuko je nsanzwe nkunda amashurwe numva ko amahera ndonse nshobora gukora jardin muhira ko akantu kabuze urabona uri kurakura canke akantu mu mamazana atakahari nkadushiraho muhira mbwa nkumva ko amahera yanje ari utile sinovuga ko vraiment je nshira amahera mu kwambara canke muri ambiance muga ntaco nishaka ico umutima washaka numva no kwiyima bice numva ashaka kumenya ibihe vyawe vya kera ukuntu wari umeze biraboneka ko ikirori yari guye yawe gose bon ikirori kiravana ko nakubwiye ndakunda gutamba mugabo gutamba ni kimwe hariho imyaka vraiment urashobora gusohoka kera twarasohoka nkuko nabubu basohoka mugabo ikintu je novuga ko noba nari mfise de plus je narasohoka mugabo urumva narakora umva uri kurasohoka arico kintu noca ngirwa ko mvuga gitandukanye ko gato urashobora kurya ikirori ukibaza ko ubuzima buherera mu kirori sivyo ikirori mugumeye kuteza kwinjiza ayo mahera y'ikirori reka ngaruke rero kuri Memoria icyumviro cyo kudandaza cercueil caje gute mwaciyumviriye gute kuko ndumva yuko neza yuko kuva kera bamwe mufise amayide atandukanye niyo abandi bafise mwatanguje ibintu byo kudandaza ivutano mugabo ndifuza kumenya cercueil icyo cyumviro caje gute cercueil sinovuga ko ndi wa mbere yabidandariye oya kuko kuva kera abantu bamwe bitaba imana kandi bamwe bashinguka kandi umwe wese amashingura umuntu wiwe mwiteka ashoboye rero jewe ico naje nungura iyo service ingene yokogwa je cimvira ubwa mbere na mbere mu kugira ndakigire jewe narigeze kubura umwana naribarutse umwana aritaba imana hanyuma barankorera service nukuri bayikoze uko babishobora mugabo siko jewe nari ndavyifuza c'était pas mes goûts mugabo ico utikorera ucakira gutyo hanyuma abantu baramba hafi baragerageza kumfasha hirya no hino hanyuma ndabona ko igikorwa kitagenze uko ndavyifuza mugabo uraraba ugahora biramara igihe binguma mu mutwe yaba vyogenze gutya yaba vyogenze gutya ndakora ico gihe je narakoreye cyane muri mu bintu vya agence de voyage ndakora hanyuma akazi kanyuma nakoze na compagnie nakorera yampemba neza cyane birananira ingene nkava nti je none mvuye kuri uyu mushahara uwundi muntu azombumba ninde niho guca gahagaruka caciyumviro mbere yuko nkora ikindi kintu reka nje kuvizita yatombeye umwana wanje nshobore kuja kuhatera amashurwe ndabikora uko ndabishaka entretien ndiko ndabikora nka entretenir uyu mwana ku ruhande hariho umugenzi hirya hari umupapa w'umugenzi wa mukozi najana hariya gukora nkaca ndamubwira nti ewe yo nitwohasiga uko tugende dukoze kuki cisha na haje buke buke Saint Esprit mutima mweranda ko tuca tumuvuga arampa iciyumvira ati none kumurondera ikintu uri kurakora akasakazi ca ntangura kwiyumvira rero l'entretien abantu nabwo bahambwa urabona umuntu aba yamwubakiye ikintu uba ko uyu muntu arafise attachement kuri uyu muntu mugabo twahambye twahejeje nta suivi ni kure haranagubabaza mu mutima gusubirayo ça demande du courage cyangwa kwimvira service ya entretien ico gihe mugabo ingene les tombes zari ziha hajya muri cimetière byari ibintu biri vraiment désordonné hacaraza iyindi pompe funèbre izana iciyumviro ciza cyo gutondeka bija kuba biri ordonné n'amanimero niki cyanavuga nti rero ya entretien shaka reka ndayitangurire ngaha candagiraho novuga ko ntuzenya échantillon ndabikora pendant 2 ans gratuitement
kugira abantu bumve iciyumviro ko nta muntu n'umwe yemera yuko kuri urya musenyi wo ku mpanda hashobora kujagazo ndabikora umwanya hanyuma birahurirana nuko nagize une situation yatuma nshobora ntegerezwa kubuja nkava mu gihugu ndaja kuba hanze hama nca ndarondera urabona uri hanze nta kazi nari mfise nari naherekeje donc yari obligation familiale nca ntangura kwiyumvira mbiga basha no kwiga iki nca ndavuga nti reka nige organisation des événements event management ndayifisemwo diplôme rero muri ivyo vya event management miga ama événement yose muga je nca numva wa muhamagaro nyene nokora événement funéraire funeral event nca ndaja kwiga rero ingene borganiza ama événement y'imfu ni spécializa mu vy'imfu rero kuri spécializa mu kintu ucukijamo nyene spéciali turayumva ndabigira nca ndataha ino ndavuga nti rero kugira ibintu bizogende je dois avoir un bureau ituma umuntu ashobora kuza akumva ko ataje mu rupfu nubwo biteye ubwoba kuko umubiri wacu ushitse urabona amacercueil mugabo nivyo nivyo bidandazwa dufise sino nkakubye udandaza amashati amanika amashati kandi nkabona yuko abantu bose uko twavyize umuntu nta muntu numwe ahambwa co kimwe n'uwundi kurya ata muntu numwe abayeho nk'uwundi burya no mu gupfa niduhambwa kumwe bivuga iki twese turashobora kuba turya umuceri n'ibiharage ni base mu Burundi je biharage vyanje ngene ndabiteka ninge no biteka bashobora gutandukana muga twese twariye iki ndashobora gushiramwo agatunguru agatomati akavyandashe uwundi akabiteka nutumesa gusa uwundi akabiha umufa mwinshi uwundi akabiha vyose niki ibiharage rero ico nico kintu naciye ntumva ndavuga nti ntegerezwa gufasha uwo muntu yabuze kumushingurana n'iteka ahambije ashoboye rero ico cimviro cavuye muri yo nuko kubura umwana nkumva le service ntegerezwa kuyikora correctement kuko burya iyo nkuko bavuga ati inda wobaza uwayiraye ko n'umugani w'ikirundi iyo wabuze umaze kubura niho wumva ingene bibabaje kandi atanga uvugira kandi ushaka vyiza mugabo ninde ndabituma ninda kumviriza vyogenda gute reka amagara rero kiyunjanye n'amacercueil mu mufisi uno munsi narosiba kujya kuhinjira kuya muvuze ko shogira ubwoba ukuntu nanje vyangiyemo kwa ukuntu rero umuntu yinjiye dufate nk'umuntu yagize ikibazo akabura wiwe zige cercueil ziri haje mumusigurira gute kujya kuntu usanga umuntu adandaza amashati amubwira ati iyi ngifise karite nziza kurushiye hageze ku macercueil na bimeze gute cercueil kiragoye kuko hari abantu batubaza ati mbega iramba ni iyi hagere amacercueil aramba oya niko umuntu havyo turamenya mugabo umuntu arakubaza ico kibazo ati none ihe biramba mugabo cercueil ni kintu novuga gute ni nk'ishuri iyo uvyaye umwana hari umuvyeyi avuga ati je umwana wanje ko ndamuvyaye nzomushira ku ishuri hafi yo muhira agende n'amaguru si ukwiga ni ukwiga nundi avuga ati je nshaka agire formation y'icongereza naba ari ku kilometero arajayo rero iyo uriko urashingura uwawe hariho ibiharuro utamenya kuko ni ikintu gikora kuri emotion et sentiment rero nukuri sinokubwira ndakubwira nti igugwaya we niwo wihitiramo je nta nemwe nzokubwira ngo iyi niyo nzize muga ndashaka kubwira nti iyi umuntu umubona gushika ngaha iyi umubona gushika ngaha iyi imeze uko suivant uburyo hari umuntu ahora ativiza avuga ati nukuri ekirabaye none hari ico undi nawe ati ataho yadusize rero nk'umwana yantushije yabuze umuvyeyi hamaragira ikibazo c'uburyo
ambwira ati nukuri nagira ndagusabe jewe umuvyeyi wacu adusize mu nzu y'amakaro sinshobora kumushira mu yindi tombe atari y'amakaro umva ko ico kintu caramumatse ku buryo yumva atomushira muri tombe y'igitambara yomushira muri tombe y'amakaro umva ko harimwo akantu gatuma wowe udesida ico ufasha n'ico ukora rero majambo make sinokubwira ngo mu kuzidandaza tuvuga gutya turakwereka pri n'ingene zimeze ni handi hakora rero uwanje vyogenda gute okay urumva umukiriya niwe agira choix mwe gusa muramwereka ati bimeze uko nuko yego muri make hariyo business zimwe usanga umuntu akora zigahomba business y'amatombe business y'amacercueil ni business ihomba cyane nta business idahomba nkuko wabivuze yego bihomba kandi abantu baguma bihomba pa rapport ya service twebwe umuntu aravuga ko tudandaza ariko twe ntitudandaza burya twe tudandaje amahera bo duhemba ntiyogira iko nangana umuntu aguhambiye uwawe ntibigira twama tuvuga ko turaba volontaire parce que amahera baduha n'ibikorwa tuba twakoze ntibikwiranye rero iyo utagikoze neza ico gikorwa urahomba naho rero bisaba umwitwarariko urengeje bisaba ukwitanga kurengeje ukuruhura umuntu wazi kuruhura umuntu ababaye umva arasanzwe ababaye nukuri naho uba wibagiye akantu gato ashobora gushavura muga nashavujwe nako ni kurondera ico afatira ko afite donc kugerageza kugira ngo ntumutsitaze nikigogwa kitorosha mutware buhoro ashavure akutuke mugabo twe turazi ko ata muntu n'umwe atukana muri ga situation umuntu ararondera uwatakwishaba rero nico gituma iyo utavyitwayemo neza urahomba cyane gose hari ikintu mwatubwiye mu ntango muvuga yuko kuba mwize kuri lycée du lac muri iyo myaka ya kera yari amashuri nyene yubashwe gose mugabo mukaca mugerageza kudandaza amakopo mukagira iki amakopo nadandaza nkiri muri primaire okay twari utwo muhira dore mwaca mudandaza gute bahamagara ibikopo kwibarabara ukaca ugitora ukaca umuha aca guha amahera kurangahe rero ico gihe hari ica 20 hari ica 5 hari ica nyuma rwari urunido runini rwaguga ijana ukaca ugura amajojo menshi okay muri imyaka ingorane y'amavise yarayijojo ico gihe amabiye ni wagura amabiye ntivyari swingi cyane yari mugabo nk'amajojo n'ibiki byose cyankeye kuca igitumbura amasambusa babisangira n'abana na equipe yawe nyene kandi urumva waracu ubwenge ukamenya nk'ubu nko abana iki kigopo caheze ambwiye ndagusavye ungabe ico kigopo waga kikugabira ukaca ucitwara ukaja kukidandaza ukazomugurira ko wowe ntiyumvira ati nico gituma business ari ikintu gikomeye ari uvyumva n'utavyumva ndakibonye ndashobora kwibonamo opportunity nundi akibonera bagitaye mugabo je nagitora hakironka mama yama nkamugurira akanyemera kandi iyo myaka ofisi jana wabutesa yawe umuntu akomeye wenda kwita ijana cari kigoye okay nashatse magara rero kugwaruka gubonye batwebwe bonye kenshi na kenshi usanga dufite amashuri twizano heza mugabo bikatugora yuko dutangura business kuva hasi bikaca bidusaba yuko business ko tuyitangura peut-être ukasanga turondera akazi ko muri bureau ugasanga bitugora yuko dushobora gutangura akantu gatoya twizere yuko buhoro buhoro tuzoduga mugabo tukifuza ibintu bininiya bivanye n'amashuri twize cyangwa bivanye naho twize naho twakuriye kubganyu mwebwe niyahe manuro mwoha gwagwaruka rugifise ico ciyumviro cuko yicaye muhira aryamye na nijana yinjiza mugabo yicaye arindiriye gukora kakazi bamusange muri bureau nukuri jewe ico no hanura cambere gikomeye nuko nkuko bavuga umwuga mubi nukuroga cyo sije nabivuze rero nta kazi kari kabaho kandi abantu barihenda cyane ko ubuzima ubutangurira muri bureau wahejeje nivyo ari amahigwe hari bafise amahigwe yuko bashobora guheza bakaja muri bureau mugabo
mu kirundi baca umugani ngo ntarataze aruta mbundare. Wowe warakoze concours national, nego hariho imigani twize cyane wabikora nk'ikibazo, mugabo iyo uriko urabigerageza ubu ukavyumviriza uca wumva ico bivuga. Rero kwicara niko kubundara mu bisanzwe, mugabo kuba uriko urarondera bisumba. Je mpora ndaba abantu benshi avyuka agiye mu gitondo akaja muri ville. Haje ugiye muri ville urahura n'umuntu akubwira ati sha ati je mfise umwana hanze, ati WhatsApp yanje yavuyemo, ati wokimfasha, ati turaba agiye hehe ajya kuri limited yibere n'umuyuriye n'umutipe yicariye haje, ati zana turaba, ati yo akaca asanga update WhatsApp, ati zana ndakwereke ngaha, ati nukuri, ati shati yo niko vyagenze, karaba kikuza y'ibintu, ati 20,000 cyo ndayigusubiriza ngirirashe 20,000 yacika mu mwanya muto, muga yabari muhira ntayo yatwara. Rero ubwa mbere uravyuka mu gitondo kumva uti je tous les matins ntegeza kuvyuka noge ngende. Ico ni cambe. Ica kabiri weje kuvyuka ukagenda nusubira kugaya akazi, kuko urahura n'imodoka basunika ukajama inoti iragiye, urahura n'umuntu yazimiye murajanye ukagenda. Donc iyo umaze kwibwira mu mutwe kudashobora kumara umunsi wicaye imbere ya televiziyo canke wicaye urindiriye umuntu mutayaze kugira gucorere, je mu buzima mu bintu vya mbere je ndaha gucorera umuntu. Je nivyo ko muraba ngo renga ntoma niwoma, je navyutse senkeri nucoreshwa rero sirewe oya vrema. Mugabo umbwiye uti je ndafise ikibazo iki, sivuga ko ntatanga, mugabo nkumva ko wagize ingorane canke ufise umugambi, un projet, kandi nkabona ko c'est un projet que tu as étudié, ari ico showe ndakigufasha. Mugavyo ko kubwira ngo none ngo ndabe ngo ni weekend, okay ni weekend, reka n'imisi yanditswe n'indi zote iyindi zo none nje ngiriki. Rero icambere nobwira abajene nuko kirazira kwama wicaye mu nzu, kirazira kwimvira ko hari umuntu ariko arakwiyumvira. Haje nta muntu yumvira uwundi ngo ngo umwana wa naka nyina wa naka canke se wa naka ashaka kumwimvira, mugaje ashaka kwicara ndiko nimvira ngo umwana wa naka yicaye mu nzu. Oya, wowe uhagurutse kwavuga uti ndacira nciye ku kazi kubaramutse ndarenganye, nuco bwa ngomba nagenda baramutse ndarenganye, ugasanga bariko baraterura ikintu ugaterura, kwa muntu arakwibuka mbesha ukora iki, hari aho ukora aho umuntu arakwiyumvira kubera iki, arakubona kandi arabona ko ushaka kuvyuka gukora. Ugasanga hariho imanza. Nukuri ngaha mu Burundi turafise ikintu Imana yaduhaye, esprit social. Ugasanga umuntu ariko arameneka umutwe yiyumvira umuntu azoja gukanyisha inzoga, ugasanga uriko kura umuntu ari mu biro kugira azoze kuraba ko inzoga zakanyishije uko yagiye muri komite. Mugabo uvuze uti jewe ibintu bijanye byose n'amaboko ntushobora kumara amezi 3 wama muri famille ukora ngo bakwibagire, acavuga ati sha ujya muhungu wa nakarakora brene, mbesha wewe ukora iki, nuko abantu baronka abantu kubera iki ukora. Rero ico naherako nuko utagaya akazi, imereye mu kintu kiri mu nzu, hanyuma mu bijanye n'akazi mpereye ku kazi kacu, n'akazi ka mbere gasuzuguritse buryo. Pompe funèbre irasuzuguritse, mengana umuntu atagira ico akora, mengana umuntu akora mu bintu by'abantu bapfuye. À part que Memoria twagerageje kubivaloriza tukavyerekana ko vy'ukuri c'est un métier. Ndazi ko twarigeze kuja muri exposition ahantu bari bugurura, je ndafata stand mu bandi, twari kumwe n'amabanke, twari kumwe n'amasosiyete yandi. Memoria iragenda bati umva umwe wese aca exposa ibintu vyiwe, je ndazana kiya cercueil wabonye ndakizanye abantu bose bari ngaho ngo yaravyo bintu mugiyo stand niyo stand ya mbere nari nadekoye neza, abantu bakaca baza bakaraba wiki ku mutima ugire banke ugire ibiki vyose imera nimeruka uzogaruka iwanje uzoshorera Memoria atari jewe n'ubundi. Rero majambo make karakazi gasuzuguritse umenga n'akazi gaciriritse, mugabo nkuko nyene j'ai eu des jeunes
baza barize bafise amari diplome akarinda akaza ngaho gukora ku kazi ariho mugabo plus tard urakuramo umukontable hakuja kurondera umukontable bahayanze ubwo ariko arakoropa cyangwa ubwo ariko arahanagura cyangwa ariko arorganiza none uja kwangaje undi yarize ivyo nyene mugabo yehereye hehe kwinjira muri ka kazi gasuzuguritse kubera iki yemeye guca bugufi rero akazi najewe nyene ubwanje ntitangura akazi naronse amakritike menshi nta mugore ahamba uwo mugore yirirwa kurya ivumbi mbega uwo mugore vyagenze gute mugabo gushika uno munsi ndashimira Imana kwa kundi nakubwira y'amahera y'ikigopo y'amahera y'imvutano je naco nshaka no kwiyima kandi ikindi kintu kimpayema umunezero nuko ndiko ndatanga akazi je travaille avec beaucoup de jeunes nkaca numva nti ndafise ico mariya abandi je ndumva yuko umengo twogumana gusa umunsi wose twabandanya twigisha kubera yuko amajambo yanyu ariko arubaka imitima y'abantu benshi mugabo muri introduction kandi nasubire ndavuga yuko mu myaka 2 gusa bari muri club yitwa Higa mwaratamba yego no kuririmba murazi murashaka gucisha moko yego ndumuftinyi ndumutambi none woducishiza mu mwaka oya turagasozerera twava tuja muri mood hanyuma ugaca usanga turaretse kuganira yes mugabo ndifuza mu twigisha ikintu kijanye no kuziganya kubera yuko kuziganya biratugora kuziganya icyo usanga muri no minsi dufise ama stress ibintu byinshi bitandukanye tukaba twifuza kuziganya amafaranga mugabo nibikunde kubwanyu mwebwe muri ubuzima dusanzwe tubayemo rwaruka twoziganya kanoti kacu gute kugira ejo n'injya ejo dutanguye business yacu twikoze kuri amafaranga nyene twabitse urumva kuziganya bisaba ko uba ufise umugambi burya nta muntu n'umwe ashobora kuziganya atagira umugambi je sino kuyima amahera nyotewe atacu ngira ndayakoresha donc bisaba ko umuntu wese ahari yiyumvira ikintu ashoboye gukora nkuko Imana ibivuga nta numwe itahaye de talent uno munsi uri kutungwa no kutuganira cyane gose none wose umwuga ukaze uravyumvise ukagira umugambi ukavuga uti jewe ndafise impano Imana yampaye uno munsi ni wewe mvuge kwaroro kuri wowe nyene kuri kuragira ikiganiro urabona ko hakenewe appareil urabona ko hakenewe ibi urabona ko ukakamikro twambaye gakenewe uravyumvise ukavuga uti je muri domaine ndiko ndakoreramwo reka mbike amafaranga kugira nzogure ya micro hamwe duha tuja kuyiruwa nibase kuyiruwayo nanje ndayironga rero mu majambo make ntushobora kuziganya utagira umugambi rero amana umugambi mu mutwe kandi umugambi uva muki mu mpano Imana yaduhaye twese de talent kugira zidutunge zitugaburire nico gituma atanumwe yemerewe kwiba burya ikini urashaka kuba hari umuntu yiba akoresheje des signatures kubera imitation iyo ni impano mugayo mpano yo ariko ikoresha nabi mu nzira itari nziza rero raba talent ufise nimba wari umuntu vraiment uvuga wanima gikoreshe hamejo uvyare ugende kwanima ama spectacle ugende kwanima iki buke ugenda uragwira hamukuri kurakora cyo uti aka kantu karakenewe naka karakenewe naka karakenewe ya mahera nusubira kuyarya kubera iki urabona aho ushaka gushika cyane gose sinzi ko ari ivyo nuko nyene umwe mu bana bawe yatubwiye yuko yifuza kuba mu DJ ubu DJ nakazi abantu benshi bavuga ati sha mwana wanje yize ngana akaja kubikarangira aba mu DJ sinaza ko byo nkundira wibaza kuri mwebwe yuko mwoshigikira impano y'umwana wawe bishitse nkuko yatubwiye yuko yifuza kuba mu DJ mwoshigikira gute jewe no mushigikira cyane uko navuze umuga mu bintu kuroga ashaka kuba mu DJ akaba mu DJ professionnel akaba mu DJ akagira ivyuma akagira mu DJ akaba bakamuhamagara mu bindi bihugu agaserukira igihugu akaba afise amasonohiti kidi DJ disonorisation byose n'ingene aca yiga kugurura muri ivyo kubera ngaha mu Burundi ubonye DJ wona umengana umuntu wa Madrid umuntu yanyoye itabi umuntu yagize iki uravyumva umuntu umenga ntapanze nenga nta kintu amaze mugabo ni kwera atari soutenu et compris kuva gitangura kuvuza umuziki wabateye ico kirofu uyo nta kindi hari y'umuziki mu mutwe we oro umuziki mugi uti aravuze uyavugije mugabo urose ukwanko haja
ikintu cyose ukora gikora neza ko na Francine atunzwe n'amaguru yiruka nukora cabaye ikintu gisanzwe ngo arirutse azanye amamiliyoni mu gihugu igihugu kiramenyekana rero umu DJ yovuza neza n'igihugu comenyekana donc nta je wanje nta balize kuko nibi ndiko ndakora nimba ndi muri pompe funèbre cyese nize guhamba none iyo ncangira umuvyeyi ambwira ati cankwe umushinga ntawe wanje akambwira ati hagarika numva ko ari kuba amblotse kandi ntanga akazi kandi ifasha abantu rero il faut pas ko tubloka abandi kandi faut encourager umuntu wese mu kintu ariko arakora kandi nk'ibyo turiko turavuga je nk'ibyo nako ndakubwira vy'abajene Memoria iraheruka kuvyara ikindi kintu citwa flash team ni izo ikora ibintu vya evenement mugabo dukora evenement zijana toujours mu mfu les levées de deuil turasava turategura aménagement tukagira iki nukuri sino babwira abajene turonka batwitaba sino babwira ubuzi buri ko buravamo sino mugabo ugiye kubona une maman yambaye alliance aja paritse umuduga akaca avuga ko aje guserva ngwe ugiye mu baservese ko dango wose kwera agiye guserva mu rubanza atari ugw'iwabo mugabo atahana amahera ntiyayivye n'amahera atashe kandi nimba agiye akaca hitana agapamperse k'umwana parce que bari abajene dame hakaja kwicara yirirwa aravuga insako canka kicara yama ariko aridoga ngo ibintu byo muri atari jambo nari mafise mu gihugu Imana yaramuhaye amaboko kubera iki atoja gukora agatahana ko kana abo baje n'abahungu bagaserva bagaterura bafise inguvu des jeunes actifs mugabo guhaguruka ukaja guserva mu rubanza gundi muntu tuca tuva kuri ibi bya bindi bavuga ngo twaduhungu duserva ko baradusuzugura oba none utagafise kajya gahungu uzonzoga waguze wozinywa mugabo barahaye ibintu byo gusuzugura ubuzi donc jewe ndiko ndagerageza kuvaloriza ako kazi ka service kabe keza haza abantu bari propre bambaye neza hama n'abantu babubahe merci beaucoup ndibaza ko nagize ibi bimeze fresh sana ndi kumwe namwe mu bintu nize nuko nimba uvuze ko ufise ingabirano canke nimba uvuze ko ufise talent umwanya n'uyu nyene ugerageza kuraba ukuntu iyo ingabirano yawe wayibyaza umusaruro akanotwa karonka hama ibintu bikabandanya bitera imbere mugabo rero reka ndagusubize kandi nyuma mu kurangiza neza kino kiyago cacu cishizemo gatoya mama akaririmbo nyene kubya mwatubwiye uko musanzwe mu tubereke indi talent batazi jamwe tuvyiniki tenda gufasha ko mamashi nta nukunyitabira wanje ndabiheba nta ndaza kubigufasha byose musambwira akantu nyene mwumvamo yuko mushora dusangize ko dusangize asha ndakuvyiniki wewe nyene kuko je ndazi yuko Club Higa yasohoye indirimbo nyinshi ubunye twita ama hit song nyene akavyino no vyina birangora kuvyina wewe basi vuga akavyino umaze kumva je ndakakuvyina ndagenda kagica ndi adapt tujana kamwe gusa ako wumva je nca ndagerageza kugagira aho rero uramaye devoir goye cyane uramaye devoir goye ngene nakwemeye biheza atana akavyino nakabo nawe nyene ndakwinjirira ivyo birangoye mugabo turabe ndibaza yuko mumfashe mufise nyinshi mu mutwe jewe none urasorora we rega turaza kuvyiga kamera zazibye oya niko yanagira ndakubwira ivyo kuvyina ndasorora iceri kirahinda mu nganigani musoro udasoro ntuzoresha iceri kirahinda umusore udasorora nazoresha nyine nuko biba bimeze niko babivyina hajyanye muri bya bintu bakunda gutubwira yuko umukobwa utegerezwa kumushiramo amafaranga kanoti nuko biba bimeze nawe uravyemeza ko mushiramo kanoti none wo muvugisha gute atakanoti wamuhaye
ivyo sije nabizanye kuva na kera nari aya kantu kuruvugano mukaganira mugasangira agafana kuko ubu twararenze aho bakuzana ku nguvu rero kugira umwatiri umuzana nakanoti imbere rero umuntu adafite amafaranga urumva oyaye aca abanza akabisengera ndabashimire cyane je nagize ibihe byiza ndi kumwe namwe mwamufise akajambo kayi ku mutima mwifuza gusangiza abajya bose akora dukurikirana umwanya n'uyu umwanya n'igwanyu kugira turangize neza kino kiyago cyacu je cambere nagira ndabashimiye cyane ko mwanya yumviri murakoze cyane burya kuronka aho uvugira n'ikintu gikomeye cyane twaganiriye neza ndafise vyinshi cyane numva no kwigisha nejo ntimuzotinye kugaruka hanyuma ico je nobwira abajene nuko ko numvise intumbero y'uwanyu muvuga muti ni giki kintu wo hanuza abandi bana bo bakonseye je kintu no conseya nukuri ntihagire umwana n'umwe agaya akazi ko numvise ko bihagaze cyane cyane kugira ngo dutera imbere duteze imbere igihugu cacu kandi tureke kwiganyira kwama ubona yuko vy'ukuri ejo ni heza kandi tu fais partie yo kugira ngo ejo habe heza hama ikintu ca mbere no bahanura no gukora kuba honnête et correct hama nakazi uri kuragakora ukagakorana umutima apana gushira imbere amahera navuze amahera kenshi muga amahera je siyo mparura cyane amahera arizana iyo wakoze neza donc kwiga gukora un travail bien fait avec professionnalisme et perfection naho woba udandaza ikaranga ukazikaranga neza ukazishira mu gashashe gahanaguye ugahagarara ku isahani hanaguye neza byose izo karanga zawe zizobizambere nico novuga ndagushimire kandi ndizera ko mwagize ibi bimeze neza ndizera ko mwaryohewe ego reka nshimire mwebwe mwadukurikiranye Jude Biara fanda babwira ati merci beaucoup inombera kino kiganiro cyacu inombero ya hangout nuko mba nifuza ko wowe ukora dukurikirana canke twese muri rusangi twiga niyo mpamvu nkora hasi hejuru gira shobora kubazanira ba bantu bashobora kudusigira ikintu mu mutima bashobora gutwigisha canke bakaduteza imbere mu vyiyumviro ndetse no mu bikorwa narenzi kumwe na Dorine Muyubira wumvise izina Muyubira navuze yuko tuba twumva ikintu gikomeye cyane hano mu gihugu cyacu niyo mpamvu nahengeshanya kubarondera hasi hejuru rero mukurangiza neza ikiganiro cyacu mwaravye ikiganiro nakoranye na Ange yego mwarabonye ukuntu gihera sindavyibuka nazobibuka okay nta kibazo ukuntu gihera rero tuza kuri kamera yo ngaho cyo tugira gucanye tugira gatatu pop cyo tuvuga hangouts akanda kajeko okay turagiye duherino turagiye 1 2 3 pop hangout tuza ngaha hagati pop hangout turangiza hariya kuri kamera pop hangout tugira hala 5 aya merci beaucoup